nawe mushobora kuba muri bato mu myaka kandi muranakuze, kuko murinze mugera ahantu mushobora kuhagarara mukigisha ijambo mugatazira no kuvuga ngo hari ahantu Imana ibagejeje. So ndizera yuko muzi deja ico muzokora, naho mutamukiza ndazi ko muza kuciyumvira. So nagashimwe kanyu ntaho babwira ngo nimugakoresha ukundi bigende gutya, oya nimwe mwenyene muzogakoresha uko murongo. Okay. Chuti namwe bagenzi turabahaye ikaze kuri Gisha TV. Murabizi yuko mu minsi yari twateguye ihiganwa rizokwama riba buri mwaka. Iryo higanwa twari twasobanuye ko ari ryo gufasha abakiri bato, ingabire nshasha ziri mu bana bacu, mu bavukanyi bacu. Rero Gisha TV yari yabateguye ico bita GISHA NEW TALENT canke GISHA ingabire nshasha. Muri iryo higanwa twari dufise abaririmbyi benshi, ku gatwe kabo twari dufise n'amakorale. Iryo higanwa rero ryararangiye mu kwezi kwa gatandatu, rirangiye twarabibabwiye, turababwira yuko mu kwezi kw'indwi ari cyo gihe tuzofata umwanya kugira ngo dushikirize udushimwe ababaye abambere, abakabiri n'abagatatu, kuko hari ababaye abambere, abakabiri n'abagatatu mu ihiganwa ry'abaririmbyi baririmba ku gatwe kabo, hamwe n'ababaye abambere, abakabiri n'abagatatu mu makorale. Rero uyu munsi turi Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, aho duhura na worship team canke abaririmbyi abo kenshi bita ngo ni korale. Donc n'abaririmbyi bari mu mugwi wita God in Fresh. Abo rero n'abaririmbyi babaye abambere, rero baracari bato kandi bariko bararirimba, nta bikoresho by'ibitangaza bari bafise. Ndavyibuka tugitangura benshi barafise ubwoba bati mbega bishitse hakazamo abaririmbyi baciye muri za studio ibintu bikomeye, abandi bizogenda gute? Ndavuga nti hamwe n'Imana byose birashoboka. Iyi Imana yaguhaye ingabire irashobora kuguha intsinzi utarinze no guca muri studio, uretse uciye muri studio ko navyo atakibikirimo. Rero uyu munsi turi kumwe n'abaririmbyi, uretse ko bose badakwiye, ariko abatari bake twashoboye guhura. Mugabo naho twahuye twubahirije amategeko ya COVID-19. Ubwa mbere jewe nabone twese twipimishije, nta numwe agwaye. Hanyuma jewe ndafise n'amahirwe kuba nshobora kuba naramaze kuronka urukingo. Rero n'amahoro, kuko ijambo ry'Imana tugira ko tugomba kubaha abaturongora, kandi tukubaha n'amategeko nk'abana b'Imana kandi nk'abanyagihugu muri rusange, aho twoba turi hose mu gihugu cyose twoba turimo. Rero muri iki gitondo ndanezerewe kuba ndi kumwe n'iyi nkumi n'aba basore bari bamaze iminsi itari mike, amezi nk'atatu bari mu ihiganwa, kandi byagenze neza cyane. Rero twarabibabwiye yuko ihiganwa rizobandanya. Uyu mwaka ryari ihiganwa rya mbere, mu mwaka uza rizobandanya. Abatuye gusaba imbabazi, hari benshi badusavye ko twobashira mu ihiganwa, mugabo ihiganwa ryamaze gutangura rigeze kure, byari bigoye yuko tubashira mu bandi, ariko mu mwaka uza tuzobandanya tubamenyesha kugira ngo mushobore kwiyandikisha hakiri kare, kandi binashobotse Imana niyadushoboza twagure dushiremo kumbure n'ihiganwa ry'aba abakomedien. Hajya abakomedien mu Kirundi babita ngo abatera inkuru zitwengeje canke kwivuga amazina n'izindi ngabire zitandukanye, kuko twaravuze ko muri Gisha TV ico twifuza gukora no gushigikira abakiri bato badafise ubushobozi bwo gushobora kugeza ingabire zabo kure. Nico gituma rero twashizeho Gisha ingabire nshasha canke Gisha New Talent, kugira ngo izo ngabire nshasha zishobore kugaragara, kandi kugira ngo dushigikire abakiri bato, abatagira ubwo bushobozi, kugira ngo nabo bashobore kugaragara, kumbure ababaye abambere nabo bashobore kuronka ubwo bushimwe bushobore kubafasha mu buryo butandukanye. Rero n'uku kwezi kw'icenda hari igikorwa tuzokora, coco nico gushigikira
abantu bakoze novuga ngo ibishimwa ibyiza nko kwijambo ry'Imana ritubwira mu bifilipi ngo ibyiza byose bishimwa ngo ibari byo dukora. Rero turasaba bariko baratwumviriza nazo twumviriza nimba uzi umujene hari igikorwa yakoze mu kwitangira abandi, mu gufasha abandi, mu gushigikira abandi, baba jene canke bamwe bakora ibituma abandi bagubwa neza. So twaravuze ko imbere yo ku kwezi kw'icenda gutangura tuzotora 10 canke barenga bihwanye nuko Imana izoba yadushoboje kugira ngo buri mujene tuze tumuhe akanvelope k'idolari 100. Twaravuze igituma tubivuga mu madolari ni kubera ko twivuze mu marundi ikibazo cyo haba hari abari mu Burundi, hari abari mu Rwanda, na cyane cyane twibanda ku bari muri East African Community, Burundi, mu Rwanda, mu Bugande, muri Kenya no muri Tanzania. Rero urumva biragoye ko aho hose dukoresha amahera atandukanye, mugabo idolari twese turarihurirako. Rero nico gituma ako gashimwe tuzoba turiko turabaha ni kugira ngo kabafashe kumbure mu bijanye n'ishure, kumbure minervare, kumbure ibikoresho vy'ishure, kandi ni kugira ngo dushigikire abakiri bato bariko bakora ibyiza ibishimwa mu mirimo y'Imana. Rero no kuvuga ngo hari uwuzi uzoheza ubitubwire ubitumenyeshe kuri Gisha uciye kuri Gisha TV, ukabitumenyesha ukatubwira uti hari umuntu kanaka, ukaturungikira intahe yiwe, ukatubwira ivyo vyiza. So tuzoheza tubagaragaze hanyuma abantu batore abazoba bafise iyo ntahe ikomeye gusumba y'abandi, hanyuma abo 10 duze tubaho gashimwe. Ariko Imana ibishimye ikaduha ubushobozi bwinshi bushoboka, turashobora no kurenza 10 tukagira n'abarenga uko Imana izoba yadushoboje. Nkuko twavuze ati Gisha TV iriho kugira ngo ishigikire, kugira ngo ifashe abakiri bato, kugira ngo ifashe inshuti n'abagenzi, kugira ngo muri urugendo tugende dufashanya. Jewe personnellement n'abashingiye intahe nk'umurongozi wa Gisha yuko mu buzima bwanje nagiye ngira inshuti n'abagenzi bagiye bamfasha mu murimo w'Imana, mu buzima, muri basket, mu bintu byose, ahantu hose naciye nagiye mbona inshuti n'abagenzi bamfasha. Rero uyu munsi Imana yangiriye ubuntu nanje nkashobora kugira ubushobozi bukeya ubwo mfise bwose, nanje ndazi ko nshobora kubusangira n'abandi, kandi kubera ko kumbure ijwi ryanje rishobora gushika kure gusumba abajene benshi, ndashobora gukoresha ijwi ryanje kugira ngo turabe ingene tubafasha kugira ngo tubashigikire. Rero ndanezere muri iki gitondo nkuko nababwiye ko turi kumwe na Garden Fresh, abaririmbyi beza cyane mwarababonye, n'ubu mushobora gusubira kandi kuri YouTube channel ya Gisha TV mugashobora kubona indirimbo zabo, ukabona passion inzara n'inyota bari bafise. Rero ndabahaye kazi. Reka rero duhere ku murongozi. Umurongozi wabo ari ngaha yivuge, arangije uri ku ruhande rwe yivuge kugira ngo tumumenye, hanyuma canakira. Ariko reka dutangurire ku mukobwa, niko ikinyabufura niko bavuga. Hanyuma reka dutangurire ku mukobwa, turagaruka ku murongozi mu nyuma. Murakoze. Amazina yanje yitwa Irambona Keren, nkaba ndi umuririmbyi muri Garden Fresh. Ego nkaba ndi umuririmbyi, ndi umuramyi, aramya Imana mu buryo bwose. Umuramyi umuntu ahimbaza uhimbaza Imana. Nkaba nishimye kuba muri kino kibanza, ni iby'igiciro cyane. Nta kintu twakoze kugira ngo dushobore gutsinda usibye ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo. Ibintu byose biba ku bw'umugambi w'Imana, kuko Bible tubwira neza ngo nta kiba kidafise impamvu. Nta kiba kidafise impamvu. Yego. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Tony, ndi umwe muri Garden Fresh. Nitwa Tony, nkaba nkorera umurimo w'Imana muri Garden Fresh. Naremwe kugira ngo nzane imishyira myinshi kuri Kristo. Mwarakoze kudutora, badutoye. Ndagihwe cyane kuba mpuye na pastor hariya, n'umugisha. Imana ibahezagire.
amazina yose nitwa Bigirimana Pacifique hama nanje nsanzwe nkorera umurimo muri Garden Flesh. Yes, nkuko sister wanje yabivuze hariya, nta buryo na bumwe tudakoresha mu kuvuga ubutumwa. Ego tubikora mu ingabire zose bisaba yuko dukoresha kugira ngo dushobore kuzana imishaha myinshi kuri Kristo, kuko nibwo buzima bwacu. Hama niyo mpamvu twabayeho nk'abaserukizi b'ijuru, dukora byose kugira ngo imishaha yose dushobore kuyibona yaje kuri Kristo. Murakoze cyane. Nkuko sister wanje yabivuze, apana nkuko mushika we yabivuze. Anyway, nashaka president babanze bandabira ipantaro ya president. Barirabe neza. Haguruka barirabe neza. Haguruka. Icaye. Ibi byaremwe byose niko wayita iyo pantaro. Imana ishimwe cyane. Ibi ni byiza ko murabizi, abanzi barazi ko nkunda gucokoza, kandi Kristo nta namwe ahuriye n'amapantaro. So of course ntibisobanura yuko umuriro kwambara ibyo ashatse. Dufate nk'ufashe nk'ipantaro, ufashe ku gisusu cyangwa ugacitabura, nawe urabyumva yuko ko barakamara amazi. Mugabo nk'ivyo byo ngaha ku mavi n'ahandi, ivyo ntacyo bivuze. Yego mugoretse ko bamwe bitera ibibazo, ariko nibaza ko dusomye ijambo ry'Imana atakibazo gihari, na cyane cyane igikuru nikiri mu mitima yanyu. Kandi cyagiye kigaragara no muri ziriya ndirimbo mwagiye muririmba. Ijambo ni rwawe. Murakoze. Amananje nitwa Mugisha David, nkabando muri Garden Fresh, nkaba mvuga ubutumwa biciye mu ndirimbo kuzana imishaha myinshi kuri Kristo. Ni dukorera verse ya Kristo ya wa mugani ya cyangwa taranto zanyu, ya bamwe babahawe amataranto, natwe twahawe taranto yo kuririmba. Rero twashimye yuko ibyo dukora byose bizana imitima myinshi kuri Kristo, tukubaka umubiri wa Kristo. Urakoze cyane Mugisha, naho wanyivye izina, kuko nije natanguye kuba Mugisha imbere yo kuba Mugisha. So nk'umurongozi wa Garden Fresh, mu majambo makeya urashobora kutubwira Garden Fresh ni iki, mwatangiye gute, kugira ngo umuntu ariko araraba uyu munsi, ejo canke hirya y'ejo, yumvise Garden Fresh ashobore kumenya abari bo, umutima wanyu, yerekwa ryanyu. Ndagwaye kazi. Ama Garden Fresh mu majambo mu Kirundi bisobanura ati Imana mu mubiri. Ama tugiye kuvuga Imana mu mubiri, tuzi yuko ijambo ry'Imana rivuga ati ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ngo nibo batabyawe no kwifuza ko umugore cyangwa kumugabo, ngo ariko babyawe n'Imana. Rero twumvise kuvyagwa, twumve uguhishura kandi kumwana, canke kwigaragaza kandi kumuvyeyi, kuko iyo muvyeyi yavyaye umwana aba yishizeho kandi bundi bushasha. Rero nigihe Imana yari tuvyaye yari yishizeho kandi bundi bushasha. Ndakunda izina Kristo akivuka, mu marayika yabwiye Maria, yamubwiye ati ngo ni Emmanuel, Imana mu bantu. Bisobanura igihe wakira Kristo, Imana yari ije kuba muri wewe. Bibiliya ni ikivuga ngo usitwe turiho, yamara ni Kristo muri twebwe, bisobanura ni Imana muri twebwe. Garden Fresh ni vyaremwe bishasha byashimiye gukora umurimo w'Imana biciye mu kuririmba indirimbo z'Imana. Garden Fresh yatanguye kuva kera, ariko ubu niho ije kugaragara. Yavutse kuva kera ko Bibiliya ivuga ngo twamyeho kuva isi tarabaho, ariko twashimye kugaragara muri iki gihe cya none. Ikintu twashimye gukora nuko twovyura ugwaruka, tukaba bereka yuko impano zose atahandi zashimwe gukorera atari muri Kristo Yesu, niho gira powerful, kagira umumaro wewe n'uwakurema. Urakoze cyane kutubwira mu ncamake Garden Fresh, kugira ngo abantu bashobore kuyimenya no kumenya abo muri. Je murananteye ubwoba kuko muzava mu ntwara akazi. Narinzi ko muririmba gusa, sinenzi ko muravuga butumwa. Ariko Imana ishimwe, byose birajyana. Rero Imana ishimwe rero kubona yaduhaye aka kanya muri iki gitondo. Ikibazo nagira ndababaze, muracari bato mu myaka, ni igiki cyatumye muvuga muti naho turi mu mahanga cyane turi mu buhungiro, reka tuje hamwe tugire umugwi,
kuko nibaza ko umugwi watanguriye ngaha. Okay, tugire umugwi dutazira imana dukorera imana, kuko ubundi mu buhungiro ntihaba hari ahantu heza. Biba bigoye sico kimwe n'umuntu aba ari muhira. Hari impamvu nyinshi zari gutuma muvuga muti mukiheba mukavuga muti reka twicare ngaho dutekereze, nakara ubuzima buragoye. Mugabo ni igiki cyatumye nk'abajene muvuga muti tugomba gukorera imana, reka tuje hamwe, reka twandike indirimbo dutazira imana, kubaka ubwami bw'Imana. Reka mpere ngaho. Murakoze cyane. Okay, impamvu yatumye tubikora cyambere n'ubuntu bw'Imana twagiriye, kuko ahantu tubaye uravye ni societe igoye cyane kuba wokorera imana, cyangwa kuba wosenga ukasabana n'Imana yawe. So noneho rero kuba nyene byaratujemo nuko hari abantu nyene aba societe tubayemo nyene, ego ni inkambi nini, ariko hari abajene aho tubaye, hari abajene nyene basenga. Donc novuga ko ari ubuntu bw'Imana, twagiriwe, kuko Bible tubwira ko n'ubuntu kuba wowe wogorokera Imana suku bwawe wewe, ako ni Imana muri wewe, none gushoboza ibyo bintu ukabikora. Murakoze cyane. Hama ikindi kintu cyadusunikiye gukora, cyadusunikiye kwiyunga ngo dukore turirimbe juste zino ndirimbo tuvuga ubutumwa. Twahuye turi abantu basenga gusa bisanzwe, duhurira muri serire dusenga, ariko agera igihe turimba ati none ni gute twotambutsa ubutumwa byoroshye. Bavuga ati turashobora kuraba ikintu muri societe, turavye isi turimwo ikintu gikunzwe. Bavuga ati reka twihuze ko dusanze dufite zino mpano. Twarahuye aba David, duhura na Pasi, bisanga twese dufite impano zo kwandika, juste tuzi kuririmba. Bavuga ati reka rero twihuze dukore umugwi umwe, hama dukore ikintu atari cyo ngaha gusa mu Rwanda cyangwa mu Burundi, ahubwo dukore ikintu kizotuma isi yose yumva ikiva muri twebwe. Turavuga ati reka twandike tuze turakora indirimbo. Bisanga twahuye turakora, hama ikintu kidutera gukora nuko ubundi cyatumye mbabarirwa bari kugira ngo Kristo yishure muri jewe gahebuza. Rero tugerageza gukoresha icyo twakiriye muri twebwe kugira ngo dutunge benshi biciye mu bituvamo. Yapfuma arahezegiwe cyane. Numva amateka yanyu ari maremare. None ikibazo nagomba kubabaza, ni giki mwungutse muri iri higanwa rya GISHA New Talent canke GISHA Ingabire Nshasha? Ikintu twungutse muri New Talent yo muri GISHA byadufashije cyane kugaragaza ibikorwa byacu, bidufasha kwereka abantu yuko impano zose zikwiye gukorerwa muri Kristo, cyangwa impano zose ziba nziza ari uko ziko zikorerwa muri Kristo. Hama kandi bidufasha yuko byadufashije yuko byaduhungereye kandi uburyo baradushigikiye, bituma turonka uburyo bwo gukora ibintu byacu byihuse, mu buryo bwo gukora nk'indirimbo iki. Ivyo cyane byadufashije, niyo nyungu twaronse cyane gose. Nta wundi afite ikindi yongeramo? Ego murakoze. Nanje nari mfise ico mvuga ku bwa GISHA TV. Icambere ndumva noshima Imana cyane kubwo kubaho kwanyu, kubera yuko novuga ngo nka God in Flesh bari dufise byinshi cyane byo gukora, dufise plane nyinshi cyane gose kubw'umuziki, kubw'ubuzima bw'ubumana dushaka kugaragaza, ariko byinshi byari bikiri mu byiyumviro, byari bikiri muri plane. Ariko uyu munsi novuga ngo mugaragaye nk'ukuboko kw'Imana muri plane zacu twari dufise. Niyo mpamvu mvuga ati GISHA New Talent idufashije kinini cyane, kuko ivyo twahora tubona nk'indoto uyu munsi tugiye gusa n'ababitambukiramo, nubwo tutarashobora gushika aho dushaka gushika, ariko ni intambwe ikomeye cyane, bitwereka yuko hari aho turiko turaje. Hama ikintu twizera cyane muri God in Flesh,
intambwe imwe duteye tuja imbere nta yisubira inyuma dukora ahubwo amakuru yacu nayo kuguma tuja imbere twizera neza yuko aho tuvuye naho turiko turaja bifatanye cyane nico twizera yuko nimba Imana iba muri twebwe nimba ubuzima bw'Imana bwarakorokeye indani muri twebwe nta hantu tutazogera hama turabashimira cyane nka Gisha TV namwe mugize ico mukora cyane bo muje nk'umumarayika ashobora kudushikana ku Imana yadushakiye murakoze cyane gose ikindi kibazo nagomba kubabaza nizihe mbogamizi urabona nk'abakiri batoya kumbure nta buryo mwari mufise nta buryo mufise bwo kuja muri za mu studio kumbure birashoboka ko ari imbogamizi nyinshi zituma bitaborohera kugira ngo mukora igikorwa c'Imana mu buryo nk'abaririmbyi nk'abantu bafise impano yo guhimbaza no gutazira hoba ari imbogamizi mufise zituma kumbure mutabikora uko mwavyifuza canke mudashobora gushikaho mwifuza hariho imbogamizi nimba zihari n'izihe mbogamizi mugenda muhura nazo ama imbogamizi dushobora guhura muri God Faith nazo zitubuza cyane gukora umurimo w'Imana nko gusura nk'indirimbo iki ni ikintu cy'uburyo kuko uravye ahantu tubaye turakuba dufite akazi turaca abanyeshuri biragoye cyane yuko ukiri umunyeshuri ushobora kuronka uburyo bwo gukora igikorwa cyawe neza wisanzuye cyane ko atakaza ubufise ngo uronke uburyo bwo kugikora icyo kintu cyo kiba kigoye cyane ku banyeshuri izo mbogamizi cyane dukunda guhura nazo okay aho onye hari izindi mwa mwibaza okay aho uri kuvuga aho bari kuvuga mu buryo materiel mu buryo bufatika mu buryo spirituel mu buryo bwa mpema uba hari imbogamizi reka duhere ku mukobwa mu mpemu ndumva ikintu nta gihari kuko icambere tuzi nuko usabana na mpemu w'Imana no gusabana na mpemu w'Imana gusabana na mpemu w'Imana nivyo bituma kumukura mu buryo bw'impemu noneho rero ndumva atayihari kabisa gusabana na mpemu w'Imana turagira igihe tukihuza cyangwa umwe wese abazi ko ategerezwa ivyo bintu ari itegeko kuko hari ahantu udashobora kugera uri umuririmbyi mu gihe udasenga hari ahantu ego uraririmba ariko kuririmba vyawe bifatanye n'ikihe kintu bifatanye n'iyo mpemu rero iyo mpemu ni mpemu w'Imana utamwifatanyije nawe nagushobora kuba wotera imbere ku rwego rudasanzwe cyangwa kuba hari ahantu woshika hanininya dufate nko kuba woba international umuririmbyi international noneho akora ibitangaza cyakora ibindi bintu bishobora gutuma umuntu ashobora kumva umutima wiwe awugomoreye Kristo nibyo murakoze tubajije imbogamizi kuba duhura nazo mu buryo bw'impemu nk'uko Kena bivuze navuga ko mu buryo bw'impemu navuga ko ubundi ikintu cyose kijya ku mugaragaro kiba cyarabaye no mu isi y'impemu rero nk'ikintu David yari yavuze cy'uburyo navuga ko bivanye na press twari turimo ikintu cyagiye kidukoroga sana hari ibyo twifuza gukora ariko kubera ko nta buryo dufise bufadika ugasanga biriko birava ariko giye kuvugaho ikintu kijanye na ukuntu twebwe tumeze comportement zacu navuga ko nta bijya bintu byo kuvuga ngo bajene gusanga bashusha ukuntu ibyo bintu ntitwigeze tuhura nabyo kuko twasanze uko twahuye twese ahanini ubundi ni kuba ufise ikintu wubakiye rero twese twahuye hari ijambo runaka tumaze kwakira muri twebwe bidutera kuba twokora juste atari twebwe twikoresheje ahubwo Imana ikoreye muri twebwe gapo navuga ko uburyo buri spiritual so nta mboga amahoro kabisa baradusengera bamwe natwe tugasenga ikindi kintu naco navuga ko cyabaye nka challenge canke imbogamizi mu buryo bw'impemu
hari ukuntu nyene mugitangura umurimo w'Imana abantu badashobora kubatahura bashaka nyene kubashira hasi babaca intege n'ivyo nyene hari ukuntu bigusubiza hasi mu buryo bw'impemu bikumva vyo gushira hasi mu kwizera ariko ivyo twigeze tubifokasinga ko ngo tuvyiteho cyane gose nuko nyene twe twizera ijambo yuko ritubwira ngo uwatanguje igikorwa muri twebwe nawe azogisozera rero ngo kandi yuko Kristo yiteguye guhishurwa muri twebwe dahebuje kwishura ivyo bintu ntitwigeze tuvyitaho cyane nuko tuzi yuko twubatse ku rutare kandi urwo rutare dushobora kunyeganyega uwo nawe ni Kristo kandi ngo yuko twebwe abamwizeye twabyewe n'imbuto itabora kandi rero umuntu avyewe n'imbuto itabora usanga n'ivyo akora ntibishobora kubora biguma vyiyubura hakubura biraguma bikura bimera nivyo ntitwigeze tuvyitaho ngo nta challenge yabaye mu buryo bw'impwemu oya ahubwo ikintu kiza nk'imbogamizi twe twitwira umugisha nk'ababizera so nkuko abantu babona mugira rap muri Kristo bakavuga ati aba bo baje kuko baba bindi by'isi mari haleluya bazabona abajana barariraguye bazingo ni rap ngo ikorerwa cyane muri profane ngo ni by'isi ariko nagenda kubwira ati devo nta kintu cyangwa shitani nta kintu yigeze azana gishasha kwisi ntiyigeze arema nawe yararemwe kwanza nawe yavuye mu ijuru ibintu byose bihinduye photocopy kandi ikintu cyose cyezwa bivanye n'imwe biri nyuma yacu twe twizera ko imwe muri nyuma yacu ni imwe bitananiye imwe mu y'ubwiza imwe mu yera amen byose bikoraniza hamwe ko tugira neza murakoze cyane none turiko turarangiza nagomba kubabaza hari abantu bazokurikirana iki kiganiro kumbura ashobora kuba harimo uw'Imana yakoze ko ashaka kubafasha ni igiki mubwira mu yandi majambo ugira wisabire urumva tugaze TV iriho kugira ngo dushigikire abatoyi bacu dushigikire abafise izo mpano mugabo batafise ubushobozi bwo gushikana amajwi yabo kure cyangwa badafise uburyo rero tuzogena dukora ibishoboka byose bishoboka kugira ngo nimba ari umuntu ashobora gufasha niyo byo 10 niyo bijana niyo b'igihumbi niyo so wewe rero nk'umurongozi wa Garden Fresh uzivyo mukeneye uri kurabaraba abazohora iki gikorwa turiko turakora interview turiko turagira ni giki bobabwira kugira ngo bashobore kubashigikira kugira ngo kandi naje nongera ndabasabira mugabe reka ndagusabira mu nyuma babanje kwisabira yes ku bantu boba bagize uwo mutima wo kudufasha cyangwa bumva bo dufasha ndabizi neza yuko sibo bikoresha cyangwa sibo bazanye uwo mutima ahubwo ni mwe muri bo bibateye kubikora kandi hamwe bo bikora boba badufashije cyane kuko boba badufashije kwamamaza ubutumwa bwiza ko nkatwe hari gihe ibintu by'uburyo bitugora iyo dufise abantu badushigikira natwe biratwongera inguvu zo gukora cyane gose kuko ndabizi neza yuko nta muntu ashobora kwiteza imbere wenyine ku giti ciwe umuntu wese aguma akenera support runaka kandi byo bavyiza yuko mudushigikira kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza byoroshe bitatugoye kandi ndabizi neza yuko Imana muri twebwe izokomeza kandi kudukoresha ibikomeye ndabasaba kweri uwo mutima wo kudufasha ubikore mubikunze dushigikirane muri Kristo mukoze murakoze cyane je nk'ikintu novuga nk'abantu bariko baradukurikirana cyangwa bazodukurikirana umuntu yogira uwo mutima wo kumva nk'emu w'Imana mududubije gukora ico gikorwa cy'urukundo kuko ntago ari twe gusa twavuga ubutumwa mu gihe wagize ico ukora ku buzima bwacu ariko wowe ubwawe ahubwo ni wowe ukoze ikintu bita nko kuzana benshi kuri Kristo kuko ni wowe wowe ubaye inzira yacu rero kubikora kwawe n'umugisha kuri wewe no kuri twebwe mwarahezagiye cyane Yes ashimwe nshuti namwe bagenzi mwumvise aba bana bakiri batoya ariko bariko barakura bakunda Imana bariko bakora umurimo w'Imana bavuze bati mwemu nabakoreko ni mwumvize ibya mwemu kugira ngo mubashigikire rero natwe ico tubemere muri Gisha TV imfashanyo yose mwokwifuza kubaha tuzobahuza nabo directement kugira ngo mushobore kubifashiriza nimba hari ico mwemu yababwiye kugira ngo mushobore kubashigikira kugira mu bafashe
byoba byiza. Twebwe twarafashe n'utuzobandanya tubafasha uko Imana izodushoboza, ariko turasaba abarundi kazi inshuti namwe bagenzi aho muri hose mwumva mukozwe ko n'aba bana bakiri bato bafise passion, bafise inzara n'inyota yo gukorera Imana. Turabasaba yuko aho mwoba muri hose yuko mwobitubwira, tugaheza tukabahuza nabo kugira ngo mushobore kubafasha, kandi nimwabikora Imana izobabahera umugisha. Ijambo ry'Imana tugira ngo bihesha umugisha gutanga kuruta guhabwa. So twizere ko muzobikora. Uyu munsi rero nkuko nabivuze twahuye kugira ngo tubahe agashimwe kanyu, kuko Garden Fresh nibo babaye abambere mu baririmbyi muri korale cyangwa worship team. Rero abambere mu migwi yose uko ari ibiri, abaririmba ku gatwe kabo cyangwa mu makorale, cyari $1,000 nk'agashimwe. Twarasobanuye igituma twabivuze amadolari, ni kubera arabarundi b'abaririmbyi bakiri bato mugabo bari muri East African community, harabara aho badakoresha amarundi. So byabaye byiza ko dukoresha amahera byoroshe yuko umuntu ashobora gukoresha aho iyo bari hose. Rero iyi ni envelope yanyu, aka ni kagashimwe kanyu karimwo $1,000 ahasigaye Imana ibahezagire kandi izibafashe nkuko twabivuze. Nagashimwe kanyu nimwe muzokakoresha uko murongowe, nimba muja muri studio, nimba muri amenervare, nimba musuma. Iyo mvuze gusuma ndabizi yuko kumbure mwese mushobora kuba mufise abavyeyi, mugabo bashobora gusumira akantu uwo muvukana n'ibindi. Anyway, Imana izobarongora, ndazi ko naho mushobora kuba muri bato mu myaka kandi muranakuze, kuko murinze mugera ahantu mushobora kuhagarara mukigisha ijambo mugatazira, novuga ngo hari ahantu Imana ibagejeje. So ndizera yuko muzi deja ico muzokora, naho mutamukiza ndazi ko muza kuciyumvira. So nagashimwe kanyu ntaho babwira ngo nimugakoresha ukundi bigende gutya, oya, nimwe mwenyene muzogakoresha uko murongo. Twebwe nka Gisha TV nkuko twari twarababwiye, iyo abatari ikibazo cikikiza, twari twifuje ko twese nk'abaririmbyi duhurira ahantu hamwe, tukagira umunsi mukuru mwiza munini, tugatazira, hanyuma tukabashikiriza ubushimwe. Mugabo iyo iratubwira ngo ukuri mugezemwo iba ariko mugenderamo. Rero kubera ukuri turimo, nico gituma mwabibonye yuko no kugira ngo dushobore guhura yuko byabaye birebire, kugira tubarize amategeko, mwagiye kwipimisha kugira ngo tube siri yuko atanumwe ariho ashira uwundi, ashobora gushira uwundi mu kaga. So Imana ishimwe kuko mwaciye mugufi mukabikora. Rero agashimwe kanyu ngako, Imana ibaho umugisha. Igisigaye ni giki mwohanura uronganwe rwanyu mu bakorera Imana cyangwa n'abadakorera Imana, kongera turangiza. Murakoze. Ntanguriye kuri jewe canke mushatse no gushimira kumbure abavyeyi, shengero, Gisha babatoye uko murongowe na mwe muwera. Icambere ndumva cyane noshimira Gisha TV kuko urashaka kuduza mikro gatoyi. Yego. Ndumva cyane noshimira Gisha TV kuko novuga ngo no kuba twicaranye hano mufisemo uruhara runini cyane gose. Nshima cyane gose Imana yo mwijuru yashoboye kuduhuza. Kuko je nawe je na mugenzi wanje kugira ngo dushobore guhura ntabwo ari ibintu biba byoroshe kugira ngo dushobore kumenyana. Kuko iyo hatabayeho umuntu hagati muri twebwe aduhuza ari wo mpemu w'Imana, ntabwo twashobora kumenyana. Ndashimira cyane umuntu wese yoba akurikirana ibikorwa bya Gisha TV, ni naho yashoboye kumenyera Garden Fresh. Ndamushimira cyane ku buryo buri hejuru cyane. Ndongeraho n'akajyo ko gusaba, sinigeze ndonka akajyo ko gusaba ubwa bufasha batubwira. Hari ubufasha numvise batavuze, ubufasha bw'uko Garden Fresh turifuza cyane ibitekerezo. No kuvuga ngo ibikorwa dukora hariho ababikora nkuko tubikora, hari abakora ibikorwa bimwe n'ibyacu, ariko kandi hariho nabandi badakora ibikorwa nk'ibyacu bakora n'ibindi. Ariko muri abo bose hari abantu usanga bafise ubumenyi butandukanye muri iki gikorwa dukora. So Garden Fresh turifuza cyane ibitekerezo bivuye ku muntu umwe wese
petetre arashobora kutubwira ati mubikore nk'uko bizogenda neza canke se ibi mukora mubikuremo bizogenda uku bo ivyo bitekerezo cane ni imfashanyo ikomeye cane yo dushikana kure yoshobora gutuma hari aho tuva hari n'ahandi tugera. Hama ikindi ndashimira cane umuntu wese afise umutima w'igikorwa c'Imana, gerageza no kubwira umuntu wese afise, novuga ngo umuntu afise umutima wo kwagura ubwami bw'Imana n'umuntu wese atarabijamwo ivyo bintu, novuga ngo umuntu afise uwo mutima awukomeze cane kuko ntabwo ari igikorwa ciwe. Mugenzi wanje hano niwe yabivuze ngo uwatanguje igikorwa muri mwebwe niwe azogisozera. Nimba uri mu gikorwa ca data ninye n'umurimo, wewe uri kurakora nk'umukozi akora ivyase, no kuvuga ngo nimba uri kurakora ibyaso bikore nk'ibyawe kuko ibya data nivyo vyiwawe. Hama umuntu nawe atarabikora novuga ngo yaratanzwe, kuko ubuzima bwo muri Kristo n'ubuzima buryoshe. Umuririmbyi umwe akora nk'ivyo dukora niwe yavuze ngo Kristo umuriyeko mu buzima uca woroherwa, hari ibintu udasubira gukora bikugoye kubera yuko Kristo aza korosha ubuzima. Yego murakoze cyane. murakoze cyane. Mbanje gushimira Gisha TV, Imana izibahezagire ku rwego rudasanzwe. Nkashima n'abantu badutoye. Hari ikintu kuba warafashe amamega yawe ukaja kuri YouTube ugakubita subscribe ukagira ibintu byose bishoboka. Imana iguhezagire kuko ndabizi si wowe kubwawe ariko warabishobojwe. Warabishobojwe. Ndashimiye umuntu wese yumva ko hari icyo yakoze kugira ngo dushobore kuba abambere. Imana izibahezagire. Hama ndashimiye na pastor wacu, Imana izimuha umugisha cyane, izimusubiriza aho yakuye, none muhe ibirengeye. Amen. Mwarahezagiye cyane. Murakoze cyane. Nanje numva ibintu byinshi novuga, gusa numva ndyohewe cyane agashimwe baduhaye. Navuga ko umuntu yawivye abiba akabuto kamwe gusa ariko agasarura ibintu byinshi. So cyo novuga ahantu akuye Imana izimusubirizemo kandi ibirengeye ibyo yakuyemo. Gapama ndashimiye umuntu wese yagize uruhare mu itogwa ryacu. Ndavuga abadutoye. Hama ndanashimira cyane abavyeyi bacu kubona baradushigikiye gukora kino kintu. Hama ikintu no yari yavuze cyo guhanura, ikintu no hanura abajene nuko kuba umujene si cyitwazo cyo gukora ibintu bitaroranye, si cyitwazo cyo gukora ingeso mbi, kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi. Ahubwo kuba umujene ni opportunity yo gutegura ukubaho kwawe muri kazoza. Novuga ko umuntu atari karubaka kazoza kiwe kiri umujene amenye yuko azokanguka ngo aje kukubaka asanga yaramaze gusesa. Umurundi ne yavuze ngo ndacyari muto nibwo butindi. Navuga ko mwarahezagiye cyane. Kristo muri twebwe agiye kudukoresha ibirengeye ibyo mwabonye. Natwe turaba promisinze, turabasezeraniye yuko tugiye gukora mukurikirana Gisha TV. Bazohora badufasha ibintu byacu juste ngira muzohora mubibona muciye kuri Gisha TV. Mwarahezagiye cyane, mihezagire hano y'imwe. Bo murakoze cyane. Mwakoze gushima no gushimira abakunzi ba Gisha TV. Mwese turabashimiye mwabanye natwe muri iki kiganiro, kandi nkabasuye gushimira Garden Fresh, shimira abavyeyi babareze neza biragaragara. Nkashimira n'amashengero yabareze. So ahasigaye umwami abagirire neza, abadukurikiye cyangwa bazokurikira iki kiganiro mwese turabashimiye. Murakoze cyane.